Shalom shalom mu bwoko bw'Imana, ndabahaye ikaze muri iki kiganiro Bamaso. Jewe ngiye kuganira namwe nitwa Abel Mbonimpa. Uno munsi tugiye kuganira amajambo atwereka iby'abadomwe ku kimenyetso, kugira ngo uwo ari we wese muri twebwe yisuzume maze arabe yuko yadomwe ku kimenyetso, kugira ngo wicare wizeye aho uri hose yuko wamaze kudomwa ku kimenyetso. Ejo twarabonye ibijanye n'ivya bamwe 144 badomwe ku kimenyetso c'Imana mu ruhanga. Twarabonye kandi n'ishengero rinini atawoshobora kuriharura, bari bacunguwe bagakugwa mu isi, baririmbira mu ijuru bafise amashami y'ibigazi. None rero nguhaye kaze tubanze dusenga Imana. Mana yacu uwera wo mu ijuru, ndagushimiye, ndatanze amashimwe kuri iri jambo ryawe rizima. Urakoze ubane nanje, ntaba ari jewe ariko ubwiza bwawe bukayanganire mu bantu bose bagiye kumva ubutumwa bwiza. Ndabishimye nkenguruka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tugiye gusoma amajambo y'Imana aboneka mu gitabo cyavugishwa n'Imana Ezekiyeli igihimba c'icenda. Tugiye gusoma ano majambo turabire hamwe ibijanye n'inkomoko n'intango yo kudomwa mu kimenyetso. Mwene data, birashoboka ugasanga hariho abantu badomwe ku kimenyetso bwa mbere, ariko mu nyuma bigahinduka ca kimenyetso kigahanagurika, kubera yuko iyo umuntu adomwe ku kimenyetso c'Imana mu ruhanga, wamurwaniza araza agashaka kubimwaka akabihanagura ngo abitware kugira ngo amwigirire igikoresho. Turabona abantu benshi bari baradomwe ku kimenyetso ariko mu nyuma bakaba baramaze gusubira inyuma. Ejo twarabonye yuko mu miryango 12 y'Abisirayeli harimwo umuryango umwe wakuwemwo mu isezerano rishasha utagiharugwa nk'uko bwa mbere byari bisanzwe. Twarabonye umuryango wa Dani yuko utakiri muri liste, kandi twarabonye yuko Yuda ari we yafashe ikibanza ca mbere, kandi uwari wavutse ubwa mbere ari Reyubeni. Reyubeni niwe yari yavutse ubwa mbere, ariko si wakiri ku rutonde rwo mu bana b'imfura. Turabona yuko Yuda ari we yafashe ico kibanza. None rero mwene data, Dani yarakuwemwe mu rutonde nk'uko twayibonye ejo, nk'uko bibonekana mu gitabo cy'ibyahishura Yohana. Ikindi kandi mu isezerano risha turabona yuko intumwa 12 zari zatoranijwe kugira ngo bose bahabwe igikorwa, ariko birabonekana neza yuko Yuda ari we yahindutse uwugura Yesu, maze ntiyabagiharuranwa na bamwe 12, ahubwo ahinduka umuguranyi, ahinduka umwicanyi, ntiyabagiharugwa. Mbere mu gupfa yapfuye nabi, apfa yiyahuye, amararatarika kubera yuko yaguze umukiza. Mwene data, Imana yahereye kera itoranya abantu kugira ngo ibahe ubwami butazoshira, ariko abantu benshi bagiye bagarariza bakasubira mu by'isi maze bakagwa. Mwene data, suzuma urabe muri iki gihe, mbega ni bande bariko baragodomwa ku kimenyetso? Birashakirwa yuko habonekana umuvuduko munini wo kugira ngo dusansibirize, tuvuga ubutumwa bwiza, tubwira abantu bihane, abantu bakizwe, abantu bakira Umwami Yesu Kristo. Mwene data, birakwiye yuko wowe nanje dutangura gusemerera aho uri hose, maze uhinduka igikoresho c'Imana, uhinduka umwana w'Imana. Twibuke yuko Yesu yavuze agasemerera, yaravuze ati mugende mu bihugu byose mubwira abarimwe bose ubutumwa bwiza, abazokwemera mu babatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Mwene data, iyo umuntu abatijwe abashizwe ku kimenyetso mu ruhanga, iyo umuntu yihanye abashizwe ku kimenyetso mu ruhanga. Suzuma urabe uno munsi ni bangahe barimo barakizwa. Suzuma urabe uno munsi ni bangahe bihana. Suzuma uno munsi urabe ni bangahe bariko barabatizwa, ni bangahe bariko barahinduka baza kuri Yesu. Ahubwo usanga benshi aho kugira ngo bahindukire mu kuza muri Yesu, abenshi baragwa. None mwene data, hoko guki kugira ngo abana b'Imana
bakomeze bakora igikorwa kugira ngo batangure kuroba. Yewe mwene data, n'igikorwa cawe nanje ndagira ngo mvugane n'umuntu wese ari muri groupe Bamaso kugira ngo aho uri hose wongere kuroba, wongere gutwara ubutumwa bwiza, wongere gusemerera kandi ubwira abantu bihane, ubwira abantu baze kuri Yesu. Nico gituma dukwiye kwikangura tugakanguka nk'abazutse bavuye mu bapfuye, maze rero tukitegura kubera yuko igihe cyo kudoma ku kimenyetso c'Imana mu ruhanga ni ikinyene. Mwene data, suzuma urabe yuko ufise mpwemu yera. Niba udafise mpwemu yera nta kimenyetso urashigwako. Birashakirwa yuko ugomba kuba ufise ubushobozi bwa mpwemu yera. Jambo ry'Imana ravuga ngo muzahabwa ubushobozi mpwemu yera niyabaza ko muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya ndetse ni Samariya ndetse no gushitsa ku mpera y'isi. None rero muri kano kanya tugiye kuraba agatikizo kabaye, ingene hateye agatikizo i Yerusalemu maze hakarokoka abashizwe ku kimenyetso gusa. Ezekiyeli igihimba c'9 umurongo wa mbere, reka dusome mu izina rya Yesu. Maze asemererera mu matwi yanje n'ijwi rirenga atabafise ubushobozi ku gisagara nimubigize hafi, umuntu wese afise ikirwanishwa c'icicanyi mu kuboko kwiwe. Nuko haza abantu 6 baciye mu nzira yo mu kirimba cyo haruguru carabana n'iburaruko, umuntu wese afise ikirwanishwa c'icicanyi mu kuboko kwiwe. Kandi hagati muri bo hari umuntu yambaye impuzu zera afise agahembe karimwo wino yo kwandikisha akambaye kwitako. Nuko baraza bahagarara iruhande y'igicaniro c'umuringa. Kandi ubwiza bw'Imana y'Abisirayeli bwari buvuye ku mukerubi aho bwahora bushika mu itangaza ry'irebe ry'ingoro. Maze hamagara uwo muntu yari yambaye impuzu zera afise ka gahembe karimwo wino yo kwandikisha akambaye kwitako. Nuko Uhoraho aramubwira ati, genda unyuragire hagati mu gisagara muri Yerusalemu, ushire ikimenyetso mu ruhanga rw'abantu banihishwa n'ibizira byose bikorerwa hagati muri ico bikabariza. Haleluya! Ndagira ngo nkubwire yuko hari abantu 6 bafise ibirwanisho by'ivyicanyi, bama bagavye, bama bagabirije kugira ngo batere isi, kugira ngo bateze ibyago mu isi. Ariko hagati yabo hariho umuntu agira indwi yambaye impuzu zera. Uwo ni Yesu agaragara nka Yesu umwana w'Imana kugira ngo aze gutabara, kugira ngo aze gukiza umuntu wese amwambaje. Uyu muntu rero ari hagati y'abo bantu 6, hari hagati yabo hariho umuntu agira indwi. Uwo muntu agira indwi ariteguye kuza kugukiza. Ni waba ufise umutima wo kwihana, ni waba ufise umutima wo guca bugufi. Nukuvuga yuko Abisirayeli bakoze ibizira bikomeye, Yerusalemu barayihumanije. Imana irarakara ikihamagara abamarayika bafise ivyirwanisho vy'ivyicanyi, ibirwanisho ruhonyanganda. Turabona inzavya ndwi, turabona ivyago ndwi, udushashara ndwi. Ariko tumaze kubona yuko ku gashashara kagira 6 ari mu gihe cy'uko isi izoba igeze guhanwa, kandi no ku nzamba igira 6 kwazoba hageze ibihe bikomeye, ndetse no ku vyago bigira 6 hazoba hari ibihe bikomeye. Kubera inzamba igira ndwi kizoba ari igihe cyo kuzana ubwami bwa Mesiya ku isi. Mwene data, rero uyu muntu agira indwi niwe Imana yabanje guha uruhusha kugira ngo aze abanze kudoma mu kimenyetso c'Imana mu ruhanga. Haleluya! Mwene data, urahiriwe nimba ufise ikimenyetso c'umwana w'umuntu muri wewe. Urahiriwe nimba ufise ikimenyetso ca mpwemu yera muri wewe. Urahiriwe nimba ufise ikimenyetso, urufise urumenyetso rw'umusaraba mu gahanga. Urahiriwe mwene data nimba waramaze gutoranywa, nimba waramaze kumva yuko witeguye. Urahiriwe. Rero suzuma, kandi niwamara gusuzuma
uje utangura gusuzuma yuko mu rugo iwawe ni bangahe bamaze gutoranywa, ni bangahe bashizwe ku kimenyetso. Mwene data ndagira nkubwire yuko umuntu atashizwe ku kimenyetso aragowe, umuntu atashizwe ku kimenyetso agiye kubona ibara, umuntu atashizwe ku kimenyetso agiye kurimbuka, umuntu atarihana agiye kuranduka. Rero nico gituma Imana ibanje kurungika uyu muntu asemerera yinginga abwira abantu ati nimwihane, mwakira ubutumwa bwiza, mwizere Umwami Yesu, igihe kiri hafi, kuko inyuma yiwe hari babandi baje gutikiza. Turabona yuko hano ku murongo wa 4 nuko Uhoraho aramubwira ati genda unyuragire hagati mu gisagara muri Yerusalemu, ushire ikimenyetso mu ruhanga rw'abantu banihishwa n'ibizira byose bikorerwa hagati muri cyo bikabariza. Uhoraho ariko arashira ku kimenyetso, Yesu ariko arashira ku kimenyetso ku bantu bose banihishwa n'ibyaha birimo birakorwa uno munsi. Mwene data, wowe unihishwa n'ibiriko birakorwa mu isi, wowe ubabajwe n'ibintu biriko birakorwa by'ibyaha by'ibicumuro by'ibigabitanyo, abantu benshi bariko baranyuranya n'ijambo ry'Imana. Aha mu madini usanga mu madini abantu birukira amahera, abandi bakirukira ubutunzi, abandi bakigisha bategeka abantu gusa kubaha ivyo babaha, abandi kubaha ivyubahiro, abandi bakirukira ubutunzi abagashaka kugira ngo bubahwe, bakitwa abanyakubahwa gusa mu madini. Mwene data, abo nibo bariko barazimiza, abo nibo bariko baratuma naboshizwe ku kimenyetso ahubwo azosanga bataye umwanya w'ubusa. Nico gituma mwene data ndagira ngo ubwire wari wese ngo usuzume yuko amaze gushirwa ku kimenyetso, kubera yuko ubu Imana iri kwiranyuragira mu isi yose ibwira abantu bose kugira ngo bakire urumenyetso rw'Imana. Imana irimwe irashaka ko umuntu wese ashirwa ku kimenyetso mu ruhanga. Mwene data, ni wakira ikimenyetso ca Yesu Kristo mu bugingo bwawe, ni wakira ikimenyetso ca Mpwemu Yera mu bugingo bwawe, ni wakira ubushobozi bw'Imana, ni wakira amaraso ya Yesu Kristo muri wewe hakiri kare, kuko hagati aho inyuma y'iri jwi hariho abantu 6 bafise ibirwanisho by'ivyicanyi bazotikiza batongora isi, kubera yuko abantu bahagararije ntibumvire, ahubwo bakabona ivy'isi yuko ariyo majambere. Ariko harageze ko noneho mwene data wongera kuraba Yesu, ukarangamiza ku musaraba kugira ngo Yesu abare wakugirira neza. Eheraba ibigiye gushika ku murongo wa 5. Babandi ababwira numva ati nimugende muce mu gisagara mumukurikiye, muririke, ijisho ryanyu ntirigire uwo riziguriza, ntihagire n'uwo mugirira akagongwe, mwice mutikize umutama n'umusore n'umwigeme n'abana bato n'abagore, ariko ntihagire umuntu n'umwe mwegera mu bari kwico kimenyetso, kandi muhere ku rusengero rwanje rwera. Baca bahera kuri ba bakuru bari imbere y'ingoro, kandi arababwira ati nimuhumanye iyi ngoro, mwuzuze inyubakwa imivyimba, hogi nimugende. Nuko baragenda batikiza abo mu gisagara. Bene data, Uhoraho arababwira ati nimugende muririke, mutikize umutama n'umutamakazi, umusaza, umusore n'inkumi, mutikize abatunzi, mutikize abakene. Hagiye kuza agatikizo, isi igiye kubona ibara, abantu benshi bagiye kurimbuka, abantu benshi bagiye kubona ibara. Aho imburi yagasemerereye babifashe minenegwe, abandi baguma bitwengera, abandi babyina nta kazoza. Isi iradibamye, isi iradamaraye, abantu bibereye mu zasabwe, abantu nta na kimwe bacinona, nta na kimwe bibaza, bavyina nta kazoza. Mwene data, ndagira nkubwire yuko ijambo ry'Imana riko ravuga ngo ni wihane, ijambo ry'Imana riko ravuga ngo ca bugufi, ijambo ry'Imana riko ravuga ngo wewe utaradoma ku kimenyetso niwongere kwisuzuma, niwongere kuba maso. Igihe kirashitse cy'uko isi
yongera guhabwa agakarabo ka vino kubera yuko bagararije uhoraho ngo ababwira Ezekiyeli yumva ati shirako mugende kubera yuko aba bantu bagararije. Maze uhoraho arababwira ati ntihagire icyo mukora ku muntu wese yashizwe ku kimenyetso. Mwene data wowe uri ku kimenyetso ca Yesu Kristo nta na kimwe uzoba. Mwene data wowe uri ku kimenyetso c'amaraso y'umwana w'Imana nta na kimwe uzoba. Mwene data wanditswe mu gitabo cy'ubugingo nta na kimwe uzoba. Ndagira nkubwire rero ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, ntimwemere ibi bintu abantu bariko baragwamwo, ibi bintu abantu bariko barahurumbira. Ntimwemere abantu benshi bagiye kujana n'ibiriko biraza vy'amaterambere, abantu bariko barazimagirika, abantu bariko barahurumba, abantu bariko bariyumvira yuko kugendana n'ibi vya none ari byo bigiye kubaho ubugingo, ariko abantu bagiye kurimbuka, abantu bagiye gupfa bahagaze, abantu bagiye kubona ibara, abantu bagiye kubona ibyago. Mwene data uno munsi nagira ngo mbwire umuntu wese kugira ngo yongere kwisuzuma, yongere kuraba. Suzuma urabe mwene data yuko uhagaze mu buntu bw'Imana. Suzuma urabe mwene data yuko utazimiye. Suzuma urabe yuko utazimagiritse. Suzuma urabe yuko utahuvye. Suzuma urabe yuko utataye umurongo. Suzuma urabe yuko utarahusha maze ngo ugende mu nzira zitarizo. Mwene data n'igihe ciza cyo kugira ngo wikangure maze wongere kumenya ko hagiye kuza ibyago, hagiye kuza amabi, hagiye kuza amakuba, isi igiye kubona ibara. Imana igiye gutangura kwihora kubera ko abantu banse kumvira, abantu bakagarariza. Mbere Imana igiye guhera ku bakuru b'amadini, abakuru b'amadini. Ijambo ry'Imana twamaze kumva hano rivuga ngo mwice mutikize umutama n'umusore n'umwigeme n'abana bato n'abagore, ariko ntihagire umuntu n'umwe mwegera mu bari kwica kimenyetso, kandi muhere ku rusengero rwanje rwera. Imana ibategeka ko bahera ku rusengero rwera. Urusengero rwa Yerusalemu murazi yuko ariko rwari ruhagaze igihe Ezekiyeli yaronkaye amajambo. Hari hasigaye imyaka 590 n'iyindi imbere y'ivuka rya Yesu. Yesu Kristo amaze kuvuka, muri ico gihe baharura rimwe, ubwo uciye uteranya ugashira ku imyaka 33 Yesu yari kwarigisha imbere yuko adupfira ku musaraba. Uci ubona yuko hari hagisigaye imyaka myinshi yahaciye. Ezekiyeli avuze b'amajambo, nuko haragera igihe uru rusengero rwarasambuwe, ruratongoka, baraturira, baratikiza. Ndagira nkubwire ko ijambo ry'Imana ico ryavuze rizoshika. Eherabu no munsi rwa rusengero nta rukiriho. Yerusalemu no munsi n'imisaka n'ibihombagurike, rwa rusengero nta ruriho. Imana yavuze ati nimugende muhere ku rusengero. None mwene data, wewe wibaza yuko Imana itakubona, irakuzi. Nimba ukora icaha winyegeje, nimba wikomantaza ugasanga wiyita umwera kandi utari we, ukita umukristo kandi utari we, mwene data ijambo ry'Imana riragushitse ko niwongere kwiyeza, niwongere kwitunganya, niwongere kurondera uhoraho. Mwene data, uhoraho aravuze ngo muhere ku rusengero rwanje rwera. Baca bahera kuri ba bakuru bari imbere y'ingoro, baciye bahera ku bakuru. Abakuru n'abaki barabaherezi b'urusengero, abaherezi bakuru, abakuru b'Abayisirayeli. Iki gihe turimo abakuru buno munsi barikomantaje, baba bakuru bo mw'isi, abanyabubasha bo mw'isi, baba bakuru bo mu madini, bo mu mashengero no mu matorero, bose bavyina nta kazoza, ahubwo nibo bene ijambo, nibo baritera bakarisama, nibo baravuga rikijana. Ariko ndagira nkubwire yuko uhoraho niyamara kurekura aba bantu batandatu b'abamarayika bafise ibirwanisho byo kwica no gutikiza, ntibazorabira umukuru canke umuto, umuntu w'umunyedini canke utari umunyedini. Bazotikiza umuntu wese atari ku kimenyetso c'Imana mu ruhanga. Ndagira ngo ngusabe mwene data uri hose, usuzume urabe ko vy'ukuri ikimenyetso c'Imana kiri kuri wewe. Usuzume wumve ko vy'ukuri mw'ijoro uri mw'amaso, ku mutaga uri maso, ku mugoroba uri maso, isaha kuyindi uri maso, kugira ngo hamwe wo kwisanga utari maso uca upfukama aho nyene uri, maze wambaza Imana, usaba Imana ikigongwe, yongere kuguha gutungana no kwezwa, hanyuma witegure maze wongere kwakira urumenyetso rw'Imana. Ubu tugeze muri ya semene, turi muri ca gihe c'ubuntu. Iki ni gihe cahawe ishengero,
nukuvuga ngo guhera muri ya semene amajambo twabonye muri Daniyeli igihimba c'icenda tuyasome maze tubone intumbero y'Imana. Daniyeli igihimba c'icenda umurongo wa 24 amayinga 70 agerewe ubwoko bwanyu n'igisagara canyu cera kugira ngo ibicumuro bishire n'ivyaha birangizwe n'ibigabitanyo bitangirwe impongano hazanwe kugororoka kutazoshira. Ivyo weretswe n'ivyavugishijwe n'Imana ngo bimatanishwe ishashara idomwe mu ikimenyetso ahera cane harobanuzwa amavuta. Mwene data, Imana yarapanze, Imana yarashizeho urutonde yuko Yerusalemu hategerezwa kurobanuzwa amavuta, nubwo hasenyutse, nubwo hasangangutse. Mwene data, raba Imana yarashizeho urutonde, Imana itangura gushiraho urutonde rw'ukuntu Yerusalemu bazohakora, bakahavugurura, bakahanagura. Guhera ku mwami Kuro barahanaguye, barahavugurura, kuza gushitsa mu gihe ca Yesu urugero rusengero rwari rwaramaze kunagurwa, rwari urusengero rwubakitse kandi rumeze neza. Ariko heraba abakuru ingene babononekaye, mbere bakica umukiza, bakamubamba, bakamuteterereza hibonekeza. Maze niyo ariko aravuga ntibamwumvira, ahubwo baramugwanya, bakamutera amabuye, bakamutera amajambo, bakamuhaririza, ntibigeze bamwemera, kugeza igihe Yesu Kristo yafashe ibiri mu rusengero arabiterera hanze, asanze bariko bararudandarizamwo, arababwira ati ingoro ya data mwayihinduye nk'isenga ry'abambuzi. Muri ico gihe Yesu Kristo ararira. Yesu Kristo amaze gushika akabona ukuntu banse kumwakira, aravuga ati ewe Yerusalemu, ewe Yerusalemu, iyo umenye ivy'amahoro, ndagira ngo ubwire yuko nubwo urusengero rwa Yerusalemu rwari rwaratoranijwe, rwari rwarashizwe ku ikimenyetso, raba ukuntu bagararije ubutumwa bwiza. Hariho abantu benshi no munsi bagarariza, bamaze kumva imburi, ariko ugasanga basubiye kwivurunga mu vyondo, basubiye kwivurunga mu vyisi, kandi baragiriwe ubuntu bakabwirwa ubutumwa bwiza. Mwene data, raba ukuntu Yerusalemu yasubiye kwivurunga. Imana iravuga ati genda muhere ku bakuru, mubatikize, muhere ku musaza n'ubukiri muto. Mwene data, abantu aho kugira ngo bagendere mu kuri basigaye bagendera mu kinyoma, bakazimira, bakemera kugenda uko bigomeye. Nico gituma Imana igiye kubarekuriramwo ubuzimire, ubuzimire bugiye kubashwaramwo, isi igiye kwigwamwo n'ubumara, kubera yuko bagararije bakanka kumvira. Mwene data, nimuze duce bugufi maze turondere uhoraho bigishoka kwabonwa. Nuko rero mwene data, bikubere isomo. Ndagira nkubwire yuko hariho igihe guhera kuri ya semene, aya masemene nkuko twayabonye ku murongo wa 25, nukumenye utahure yuko uhereye igihe icagazwe kizoshingirwa co kuvyura no kubaka Yerusalemu gushitsa kuri Mesiya Segaba hazoca amayinga ndwi, maze habe hayandi mayinga 62 hasubire kubakwa, basubizeho imiharuro n'imigende mu bihe bizoba, mbere bizoba bikorwa mu bihe bigoye. Maze ayo mayinga uko ari 62 niyashira, Mesiya azokurwaho kandi ntawe uzomusubirira mu gishingo. Maze Segaba wundi azoza, abantu biwe bazosangangura igisagara n'ahantu hera, ariko iherezo ryiwe azotembanwa n'umuvo, kandi intambara zizorinda zishitsa no kwiherezo. Ubugesera bwashinzwe ko buzotera. Mwene data, aya ni amayinga 69 yose yaraheze, yaheranye na Yesu Kristo amaze kudupfira ku musaraba. None rero kugira ngo hinjire icyumweru kigira 70, Imana yabanze gutanga kanya, kandi ako kanya kari hagati imyaka 2000 turimwo ihaciye, imyaka hafi 2000. Imana itanze kanya. Uyu ni wa mwanya wahariwe ishengero, uyu ni wa mwanya wahariwe abanyamahanga, kugira ngo bakizwe, abezwa bezwe, abihana bihane, abatunganywe batunganywe. Ni muri iki gihe rero tugomba gukura hasi, tugasemerera, tukavuga ubutumwa bwiza, kugira ngo abantu bashigwe ku kimenyetso. Mwene data, ndagira nkubwire ngo genda uvuga ubutumwa mu misozi, mwibarabara, ahantu hose, kugira ngo abantu bongere gukizwa, abantu bongere gusenga, abantu bongere kwihana. Genda uvuga ubutumwa mwene data. Iyo ni misiyo twahawe abakristo. Nico gituma
nanje nubwo aho ndi hose ngomba kwama numva yuko ngomba kuvugira Yesu, ngomba kuvuga ubutumwa bwiza. Ndagira ngo mbwira abantu bose bongere gusemerera, babwira abantu yuko bagomba kwitegura bashirwa ku ikimenyetso, kubera yuko ibihe biriko birarengana. Isi igiye kuzuramwo ibimenyetso vya Antikristo, isi igiye kuzuramwo ibimenyetso vya ca gikoko, kandi abantu bariko barafata ibimenyetso vya ca gikoko bagiye kubona ibara. Abantu bariko barafata inimero z'ico gikoko bagiye kubona ibara. Baranse kwihana, baranse kumvira. Uhoraho yarasemereye ariko ntibigeze bumvira. None hasigaye iki? Imburi zarasemereye, abantu barasemereye. Mwene data, umuntu wese azokwakira inimero za ca gikoko ntazosubira gushobora kwihana. Ntibikunda, kubera urya muntu ariko aravangwa ibintu by'ibyaha by'ibicumuro mu maraso yiwe. Ntibishoboka ko bashobora kuza kuvyoza ngo abikuremwo. Mwene data, ikintu kikugiyemwo indani ntikigaruka. Uzowugiye, uzopfuye nabi, uzopfa uhagaze, uzopfa wanikiwe, uzopfa wumye, uzopfa umeze nabi. Garuka, hindukira, reka kuzimira. Umuntu wese azotora inimero za ca gikoko ntibizokunda ko azosubira kwihana. Hindukira, nimureke kwemera imigenzo mibi, nimureke kwemera izi nyigisho ziko ziraza. Ntimukemere ibintu babahenda, ntimukemere ibintu amategeko mw'isi ariko araza guhenda abantu, babasuka, bababuragiza. Ubu turacari mu kanya kagahengwe, akanya ko kwihana, akanya ko kurondera Uhoraho. Wewe musuma wahora wiba nubireke, wewe musambanyi wahora usambana nubihereke, wewe wumva wewe wavyaye ishushu nubireke, wewe wasambanye niwihane. Wewe wavyaye ishushu, genda urondera abakozi b'Imana bagusengere, urondera abapastori bagusengere, urondera abasenzi bagusengere. Wewe waguye nugaruke kwa Yesu, nuhindukire Yesu arakugomba. Nuze kwa Yesu, Yesu niwe muhungiro bwawe, Yesu niwe maganyiro. Nuze kwa Yesu. Akana kanya iyi ni imburi iriko irasemerera ibwira aba bantu baguye, abantu bahevye Imana. Mwese nimugaruke, nimuhindukire, ijwi ry'Imana ribashitseko, maze mwaye kuzimira. Turacari muri ka kanya kahawe ishengero, akanya kahawe abanyamahanga, kubera yuko hagiye kuza ya semene igira 70. Iyi semene izohurirana nuko hinjiye muri ca gihe kidasanzwe ca ya nzamba igira 6. Ba bantu 6 bagiye kuza batikize, bagiye kuza bonone, kubera yuko vyaranse ko wiyandikisha. None rero ko vyanse ko wiyandikisha, ugiye kubona ibara ko anse, ko wagararije, ko wiva yanze, ukiyonona, ukiyanduza, maze ntiyuhindukire, ugiye kubona ibara. Rero uyu mwanya mwene data, ndaguteye akamo ngo wongere gupfukama, maze dusengere hamwe iri sengesho. Dusenge Imana. Yesu akugirire neza. Data wa twese wo mwijuru, Umwami w'abami, uhoraho uri mwijuru, ndasavye imbabazi n'ikigongwe, Mwami w'imbabazi, kugira ngo Mwami wongere gukiza no kurokora abasavyi bawe. Raba abantu benshi barazimiye, abantu benshi baraguye, abantu benshi barahevye Imana. Ndabasengeye, ndasengeye umuntu ariko arihana, yongere kuhanagurwa kw'ibyaha vyiwe, yongere kushirwa ku kimenyetso c'Imana mu ruhanga. Mwami w'abami, ndakwinginze wongere databuja kuza gutabara, maze databuja, maze Mwami wongere gushira ku kimenyetso umuntu wese ariko arasaba imbabazi, ariko arihana. Aho Yesu uzozira, uzosange hari ishengero rigutegereje mw'isi, uzosange hariho abantu bari maso. Ndagusavye Mwami, mpe kwama ndi maso niteguye, maze Mwami ijambo ryawe rihora rizima mu bugingo bwanje. Ndasavye amaraso ya Yesu Kristo ambonekeko, ndasavye amaraso ya Yesu Kristo aboneke ku bwoko bwawe, ndasavye amaraso ya Yesu Kristo aboneke ku bana b'Imana, ndasavye amaraso ya Yesu Kristo aboneke ku basenzi, ndasavye amaraso ya Yesu Kristo aboneke ku bantu bose bakijijwe, ndasavye urumenyetso rw'umusaraba ruboneke ku bana b'Imana. Yesu Kristo, ndasavye abantu bose bongere guhabwa ikimenyetso c'Imana mu ruhanga. Mwami, ndabasengeye kubera yuko Mwami isi igiye kubona ibara, isi igiye kurimbuka. Birababaje, biteye umubabaro, ibigiye kuba biteye umubabaro, ibigiye kuba biteye agahinda. Abantu bagiye gupfa, abantu bagiye kurimbuka, abantu bagiye kuranduka, abantu bagiye kononekara, abantu bagiye kubona ibara. Abantu kuko banse kwihana, hagiye kuba amabi menshi, hagiye kuba amagorwa menshi, hagiye kuba amakuba menshi. Abantu byaranse ko bihana, byaranse ko abantu bakira Yesu. None heraba isi irarimbutse, isi irabonye ibara. Abantu baragararije, abantu baranse kwemera, abantu barabwiwe, abantu byaranse ko bemera. Ndabasengeye Yesu,
ndatakambiye Imana. Yesu wongere kugira imbabazi, maze umuntu wese yemera gupfukama yemere guharigwa, umuntu wese yapfukamye aharigwe, umuntu wese ariko arihana. Mwami ndasengera abantu bumvise iri jambo ryawe bongere gutabaza, bongere gupfukama, umuntu wese apfukama hari n'ahaherereye yihane, umuntu wese yongere gupfukama yongere kwakira Umwami Yesu. Ndasengera abantu bihane, ndasengera abantu batabaze basaba ikigongo bihane, bapfukame munsi y'umusaraba. Yesu Kristo, zamborerwa abandi bagendera mu kaborerwa bihane, abakiri mu busambanyi bihane, abakiri mu busuma bihane, abakiri mu bubeshi bihane, abanse kwihana bongere gukizwa uno munsi, abaguye bagaruke bahindukire. Jambo ry'Imana riravuga ngo ikangure usinziriye uzuke mu bapfuye, Kristo arakumurikira. N'igihe ciza cyo kunagura no gusuzuma ingeso zacu, maze turondere uhoraho bigishoboka kabonwa. Urakoze Mana, ndagushimiye kubikoze, ndagushimiye kugendereye abantu benshi, ndagushimiye kubohoye abantu benshi, ndagushimiye Yesu, nuhabwe icyubahiro mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.